Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa bigezwe ko mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino mu bisata bitandukanye. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitanu ndetse n'abari mu bisagara abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabakengurutse cyane kandi nanone mbakaze muri ano makuru. Ni mu gihe ibintu vyinshi vyagiye birapfa bategetsi batandukanye bavyegeka kuri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015. Ivyo benshi bakavuga ko ari igihugu c'u Burundi catanguye kwinjirira mu magorwa. Ni mu gihe kandi andi makosa adasanzwe usanga abategetsi bayegeka ku batavuga rumwe nabwo aho guhuza ivyiyumviro ngo barabicoteza abene gihugu imbere. Benshi baribuka ku munsi Burundi bwifatanye n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abari abakozi n'akazi hari kwigenekerezo ya mbere ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026. Mwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabwiye abarundi ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari bo bishe igihugu. Ndayishimiye afashe umwanya arasigura ingene abatavuga rumwe n'ubutegetsi baburabuje Nkurunziza karandimya amara imyaka 15 na kimwe akoze. Iki cuko atana kimwe CNDD-FDD yigeze irangura kuvishitse ku butegetsi ni mu gihe bamwe babihuriza ko ariko abandi bo bakavuga ko Petero Nkurunziza hari vyinshi yakosoye mu gihugu ahubwo vyinshi vyatanguye gusubira inyuma kuva mu mwaka wa 2020. Aba bakabivuga bagendeye ku bihano vyari vyarafatiwe igihugu c'u Burundi canke se embargo zarafatiwe Burundi mu kiringo ca 3 c'umisi Petero Nkurunziza. Ariko nanone benshi bagahita bavuga ko abatavyumva kumwe nawe aha avuga ko CNDD-FDD ngo yashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 gusa Petero Nkurunziza ngo yarakoze vyinshi ndetse n'abahari barabishima. Ngo naho rero vyinshi President Ndayishimiye yabisunuriye kuri Nkurunziza ngo Ndayishimiye namenye ko nawe ubutegetsi bwiwe ngari potopoto. Wenyene aherutse kubitomora neza mu kwezi kwa gatanu k'ibintu bidasanzwe yarangwe mu myaka 6 ari gusanura ikibuga Stade Ntwari no kubaka ibirimba umukuru w'igihugu aryamamwo. Ndayishimiye yabwiye abarundi ko manda ya mbere ya Nkurunziza ubwo no kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2010 CNDD-FDD yananiwe kubaka igihugu kubera ibiroberi vyariho ico gihe. Ibiroberi vyariko bigaba ibitero ku gihugu. Bamwe bati ese none bugiye tutabishanye inyeshamba za Paripeutu FNL ya Gatogwasa nizo zagurishije mu kinyegero indege abarundi baguze kugirije irarerura umukuru w'igihugu wabo. Ngaha ndashaka imbonera kure mu minyisho kugira ngo twumve ko dutahura kumwe amajambo ya Ndayishimiye. Ndayishimiye yabandanije abwira abarundi ko intambamyi yabujije Nkurunziza guteza igihugu imbere muri manda ya kabiri navyo vyagiye bisa nibi. Twibukanye ko ADC ikibiri arunanirwa huza biyamiriza amatora y'inkinamico mu mwaka wa 2010 rukaba rwabarizwamwo ibicororo nka Gatorwasa, Alexis Yinduhije ndetse na Leonce Ngendakumana. Bamwe bati ese none ADC ikibiri niyo yateguye umugambi safisha wo guhonya abayoboke ba FNL ya Gwasa. ADC ikibiri ese niyo yamiruje imiriyaridi 54 zari zigenewe ko bakuru urugomero rwa Mpanda. Ndayishimiye ngo yabandanije no kucaburabuje Nkurunziza muri manda yiwe ya gatatu. Aho mukuru w'igihugu ngo yabwiye abarundi ko Urunani Senaredi ariko rwatumye Nkurunziza yubaka ibisambuka. None burya Urunani Senaredi nirwo rwagiye rwihagiye ikiringo ca gatatu kinyuranye n'ibwirizwa shingiro niko benshi bibaza. Ngikiboneka coco nuko muri iyi minsi abategetsi basubiye kugarukana imvugo zicafuza ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ibi ngo ntivyari berutse kuko baheruka kuvyumva agahera Nkurunziza mu ntango z'ubutegetsi bwiwe. Nimwe kandi mu kiganiro yagiranye na Yaga Ndayishimiye yavuze ko yashitse ku butegetsi asanga abarundi bari mu gusununuka n'inzara. Uyu munsi rero niho yaciye atomorera abarundi ko imyaka 15 ubutegetsi bwa Nkurunziza yabaye imfa gusa. Ngo mbeyemwe nk'ubu yaba Nkurunziza kiri muzima ubwo Ndayishimiye ari kubaka akabwira abarundi ibintu nk'ibi. Ngo nankeka ko yaba Nkurunziza kiri muzima Ndayishimiye yoba yirigwa aramubishima yongera aririmba kungene yamusigiye isemo nziza.
ngo abategetsi rero bavuga ko Burundi butoya akajisho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo kuko FNL, ADC kibiri na Sinaredi zitakihari. Ubumvirije neza basa n'abemeza ko ubutegetsi bwabo butagira abo batavuga rumwe, aho dusigara twibaza igituma ngo bari barahenze abene gihugu ko bugaye imbibe z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda kubera Godefroid Niyombare yikeka ko bashobora gutera Burundi. Amakenga aguma ari menshi ku majambo abategetsi bashikiriza batukagura umuharire zitabara ngo mbe hamwe ahora yaduka yidogera ba Pacifique nahazwe na babo burugurika abariko arabesha abarundi canke burya ngaravye ibibazo Burundi bufise ku ntwaro yiwe abona haraho bihuriye n'ubutegetsi bwa nkuru nziza. Ngo bikaboneka ko abategetsi mu mukenyuro kuzimiza imbonera kure n'abagumya banga babona ubutegetsi bwabo busa n'ubudashoboye kuko vyinshi mu vyankenerwa ndetse no mu bibazo bihanze abene gihugu vyananiwe gutorerwa inyishu. Ni mugihe kandi benshi bavuga ko nta murundi numwe akwiye kwita mugenzi we umwansi w'igihugu. Mwijambo Ndayishimiye yashikirije rijanye no guhimbaza imyaka 64 n'u Burundi bwikukiye yagumye yerekana ingene abatabona ibintu nkawe ari abansi b'igihugu. Harimwo indongozi za Eklezia Katolika, abari mu mashiramwe aranira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru, abarongoye imigambwe Upona na Forodebu. Abo bose ngo nabansi b'igihugu bagengwa n'ivyumviro vya PDC. Yari bagiye ko ngo nawe yahoze yitwa umwansi w'igihugu. Mu myaka 64 u Burundi bwikukiye bwarongwe n'abagabo 11. Umwe wese muri bano yararonse umwanya wo kwitwa umwansi w'igihugu. Bamwe babaye abambere mu kuvyita abandi biza kurangira nabo ariko bitwa. Abandi baravyiswe imyaka myinshi none ubone bo bavyita abandi. Mutino naga yemwe nimba aba bose ari abansi b'igihugu ninda zobakunda Burundi. Harageze ko iyi mvugo mbi ngihagarara mu gihugu. Umwami Mwambutsa ntiyakunda kuvuga amajambo. Abamuzi bose bamufata kariyo ndongozi Burundi bwaronse itagira hihengamiye mu vy'amoko. Ariko yatwaye mu gihe kitoroshe. Muri Gitugutu umwaka w'igihumbi 1965 abasirikare barongowe na kapiteni Antoine Serukwavu bateye kirimba c'umwami Mwambutsa. Imana irakinga arashobora kunyegera. Mu mwaka ukurikiye umwami yatembagajwe n'umuhungu we yafatanije n'abasirikare. Mu nyuma abasirikare bahavuye bafuta intwaro ya cami. Kuvugwa Mwambutsa wa kane yabayeho mu buhungiro mu Busuwisi kugeza yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi 1977. Intwaro yari mu Burundi yamwita umwansi w'igihugu, yamwagiriza ko arondera abacangiro bo gutera Burundi. Kwitwa umuntu wa Mwambutsa cari cagikomeye nkuko uwiswe Sebarundi mu myaka 50 ahinduka bita umwansi w'u Burundi. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye nta kanya kanini yaronse ko gutwara, ariko nawe amaze gutembagazwa abahoze bamwunamira nibo bamwise umwansi w'igihugu. Mu nyuma baramunyuruza bamuzana Bujumbura arabeshegwa ivy'akamaramaza haciye ukwezi yicwa ubwo agashinyaguro. Hari kwigenekerezo ya 29 na Mukiza umwaka w'igihumbi 1972. President Michel Micombero n'umukuru w'igihugu yakobeje mu kwita abandi abansi b'igihugu. Mu kuntwaro yiwe niho hakoreshejwe amajambo akarishe nk'inyanka Burundi n'abamenja. Uwakunda igihugu yariwe, abatamwemera bose barabansi b'igihugu. Atembagajwe mu mwaka w'igihumbi 1976 nta majambo atarakoreshejwe mu kumutuka. Arapfungwa, arahunga, hamasandabira mu buhungiro. President Jean Baptiste Bagaza nawe yaje akaze rwose. Yarafise amajambo akomeye yerekeye abansi b'igihugu. Yabita bampema yuzuye inyanka Burundi n'ibindi. Intwaro yiwe yafata ko abayigwanya baba ariko bakorera aba imperialiste b'abazungu. Yavuga ko atawe umwansi yoca ngatera igihugu. Yavuga ko aciye mu kuzimu azomutuma ifuku, mu mazi azomutuma ingona no mu kirere azomutuma inkuba. Muri Nyakanga yaratembagajwe, igihugu cuzura imyerekano yo kumutuka ngo n'umusazi nawe hinduka umwansi w'igihugu. Inzego z'iperereza zari zicunze ko yohirahira gataha. President Buyoya yarafise imigwi myinshi yitabansi b'ubumwe n'amahoro vy'abarundi, bakaba ari nabo bansi b'igihugu. Muri abo hari President Bagaza n'abamushigikiye, hari abanywanyi ba Parti Hutu, mu nyuma haza Frodebu, imbere yuko haza CNDD-FDD bo bari bafise izina rutura ryitwa Tribaro Terroriste Genocidaire. President Buyoya nawe yarangije ubuzima yitwa umwansi w'igihugu. Mu nyuma mu mwanya wa mbere
Murantunge mu mwanya wa mbere bamwimwa no guhambwa mu gihugu ciwe. Imyiyamamazo yo mu mwaka w'1993 yabayemwo ibitutsi vyinshi, impande zose zarambika nibara. Perezida Michel Micombero Ndadaye, murantunge Perezida Melchior Ndadaye we yavuga abansi ba demokrasi bampemuke ndamuke n'ibindi. Ntiyaramvye ku butegetsi, urwanko rw'ico gihe rwatumye agandagurwa. Perezida Ntaryamira, Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye ntibashimitse cane ivyo kwita abandi abansi b'igihugu, ariko bo nyene bari baravyiswe imbere yo kuja ku butegetsi. Barerekana imigwi bavuga ko ibangamye umutekano w'igihugu, ariko bo babaye abaperezida baganira cane nabo batavuga rumwe. Inyuma y'ubutegetsi, Perezida Ntibantunganya yaratukwa, Perezida Ndayizeye we yaranapfunzwe nk'umwansi w'igihugu. Perezida Nkurunziza ari mu bari baratutswe bikomeye, nawe ari mu bari bariswe abatribaro terroriste génocidaires. Nabaje ku butegetsi yaraje aragahebuza mu gutuka abo batavuga rumwe. Yamarika higa ko umuriro uzotangurira iwabo ugaherera iwabo, ko bazohera nk'ifu y'imijira, ku rwembe ruzobamwa n'ibindi vyinshi. Perezida Ndayishimiye nawe nyene ari mu bahoze batukwa bikomeye ko ari umwansi w'igihugu, abiswe abatribaro terroriste génocidaires. Uyu munsi nawe ngo yambaye urwagwa mu gutuka abo batavuga rumwe ko ari abansi b'igihugu. Akajambo gashasha yadukanye nako kwitwa wese yerekana ibitameze neza ko ari umupedese akorera abakoroni. Benshi bati iyi disk irashaje, harageze ko imvugo nk'iyi hagarara kuko nta nico igifise ivuga. Muti none bose bamaze kwitwa abansi b'igihugu hacasigara nde agikunda? Nimba mwambutsa yari umwansi w'igihugu, Charles Ndizeye akaba umwansi w'igihugu, nimba Micombero yari umwansi w'igihugu, Bagaza Kabuko Buyoya akaba gutyo nyene, nimba Dada yariswe umwansi w'igihugu, Ntaryamira bikabuko, Ntibantunganya uko nyene, Ndayizeye uko nyene, nimba Nkurunziza yahoze ari umwansi w'umwe, nimba Ndayishimiye yahoze agwanya Burundi, none uwukunda Burundi ninde? Nindabereye guca urubanza rw'abo basangiye igihugu ngo abiyemere koko we akunda Uburundi kurusha abandi. Ico ni ikibazo no muri commentaire namwe mwoca musubiza. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Hari amakuru ariko aravugwa cane avuye kuri Regideso. Umuti bigenda gute ngo gucike mu Bwiza na Nyakabiga kandi Jabe na Rohero urimwo? Cyo ni kimwe mu bibazo abakunzi bacu mu mazone ya Bwiza na Nyakabiga bakunze kwibaza, rimwe na rimwe bagacishamwe bavuga ko bababonera bagira bati nta mutegetsi ahaba. Kuri ico kibazo Jean Robert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishiramwe Regideso, twaramurondereye agitanga ko umuco akibajijwe. Yagize ati Nyakabiga, Bwiza, Mutanga Sud n'agace gato ka Rohero bari kuri départ yitwa 28 Novembre. Iyo rero ikaba iya mbere muzitugora kuko irashaje gose biteye ubwoba. Manigomba akavuga ko ababa muri ayo mazone baherereye mu gice ciziziwe n'imihora ya kera kandi ishaje. Ahakerekana ko hari naho bishika hamwe agacika, ahandi ariho bivuye kuri pane iturutse kuri transformateri iyi canke iriya muzigizi yo départ. Turazi neza ko Bujumbura abantu benshi batunzwe n'amatara. Iyo umuriro utari kuraboneka rero na Regideso ibiri kirahomba nk'umudandaza, niko yabandanije bisigura. Akaba yarasozereye yizeza abanyagisagara ko umugambi wo guhindura imihoro ishaje bawugeze kure kandi uri ku ntambwe ishimishije. Ngo nta nuko ari mu Bwiza Nyakabiga honyene kuko hariho iyindi départ ya Sodeko gushika ari muri quartier y'Icenda mu Ngagara, ngo naho na hantu hagora cane iri shira hamwe Regideso. Tukiri kwishira hamwe Regideso n'amabanga rijejwe kurangura mu gihugu, gabasavye amakonteri y'umuyaga nkuba bose bazoyaronswa atakamwana wa mama kagiyemwo. Iyo ni ijambo ry'ihumure ryarayitanzwe kandi n'umuyobozi mukuru wa Regideso Dr. Engineer Lieutenant Colonel Jean Albert Manigomba. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi w'ejo mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru yavuze ko Regideso ifise amakonteri menshi mashasha mu bubiko bwayo, asuma mbere igitigiri c'abamaze kwiyandikisha kugira ngo bayaronswe.
ayamenyesheje ko itangwa ry'ayo makonteri rizokorwa hisunzwe urutonde rw'ukuntu abantu bagiye barakurikirana mu kuriha keretse inzego zimwe zimwe n'ibigo vyihutirwa kuronsa umuyagankuba nk'amashure, amavuriro n'ibitaro. Akarorero yatanze ni mu gisagara ca Bujumbura aho Regides iriko iratanga amakonteri barihiye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2025. Yasavye abatarashikirwa kurindira bihanganye kuko atanumwe atazoshikirwa. Mu kugira ngo ibikorwa vyo gutanga umuyagankuba binyaruke, Regides ngiye kongereza umugwi w'abakozi n'abahinga bafasha mu gushinga amakonteri ku mazu y'abantu. Ubundi mugwi wari usanzwe uriho ukaba uriko wihutira mu gusubiramwo imihora ya kera ishaje hamwe no gufasha imiryango yagize ikibazo c'umuyagankuba. Ku kijanye n'ubusuma bw'amakonteri, umuyobozi mukuru wa Regides yasavye abibwe kwihuta kubimenyesha mu biro vya Regides kugira ngo abahinga ba Regides bahagarika ayo makonteri canke bayafute burundu. Ivyo rero ngo bizofasha gufata iyo konteri igeze mu gihe uyifise agaragaje kuyiguriramwo amayinite y'umuyagankuba. Umuyobozi mukuru wa Regides akaba kandi yagabishije abazogerageza gukora amanyanga canke gutanga igiture kugira ngo baronswe konteri y'umuyagankuba. Yavuze ko uwarihiye amahera yiwe mu biro vya Regides ari wazohabwe konteri gusa. Ku kijanye n'icikagurika ry'umuyagankuba impinga itandukanye y'igihugu kandi igihugu giheruka kubaka ingomero nshasha zitanu, umuyobozi yavuze ko biva ku mihoro itwara umuyagankuba ishaje, akamenyesha ko ibikorwa vyo gusubiramwo iyo mihora bigiye gutangura bahereye mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo iyo mihoro ishigwe ku buhinga bwo ku rwego rwo hejuru. Yavuze ko isoko ryamaze gutangwa, ibikorwa vyitezwe gutangura mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza. Ibindi bijanye n'imihoro itwara umuyagankuba ukomeye ligne aho tension bigiye gutangura ku munsi igenekerezo ya mbere y'ukwezi k'umunani uyu mwaka kugira ngo hakomezwe ico gisata c'umuyagankuba mu gihugu. Ibi rero akaba ari bijanye n'abasavye cane amatara ndetse n'abafise ikibazo c'umuyagankuba ngaha mu gihugu. Ni mu gihe mu bindi biriko biravugwa umugera wa sida, igituntu, malaria n'izindi zibwirizwa kuranduranwa n'imizi gushika mu mwaka w'2030. Ibi ni mu vyavuye mu nama idasanzwe igiriya 20 y'umuryango umwe bwa Afrika yabereye Accra mu gihugu ca Ghana ku maganekerezo ya 21 n'igenekerezo ya 22 mu kakaro uyu mwaka ijanye n'amagara y'abantu. Iyo nama yari ihagarariwe na President Ndayishimiye arongoye umuryango umwe bwa Afrika, yari yitabiriwe kandi n'abakuru b'ibihugu n'amareta bari mu muryango umwe bwa Afrika. Muri iyo nama abakuru b'ibihugu n'amareta bariyemeje ibitari bike ku bijanye n'amagara y'abantu harimo kurandurana n'imizi umugera wa sida, igituntu gushika mu mwaka w'2030 hamwe no kwitaho amagara y'abavyeyi bibugenze gushika bibarutse. Iyo nama y'umuryango umwe bwa Afrika ikaba ifise ihangiro ryo kwikura mu bijanye n'amagara y'abantu hamwe no gushiraho imigambi y'uwo muryango umwe bwa Afrika izorangurwa gushika mu mwaka w'2030. Mwijambo ryiwe Variston Ndayishimiye yavuze yuko bimwe mu vyapfunditswe harimo gushiraho uburyo mu gisata c'amagara y'abantu ko Afrika ikwiye kwikorera imiti izofasha abanyafrika, kwakwiye kandi kuba uburongozi bwiza kandi abategetsi bakerekana ivyo bakoze kugira ngo hasuzumwe ko imvugo yabaye ingiro. Ibihugu bitandukanye vyo muri Afrika vyari vyaserukiwe n'indongozi zitandukanye harimo abashikiranganje ba mbere, abashikiranganje b'amagara y'abantu ndetse n'abandi. Abo bose bakaba bagiye basangiza ubumenyi butandukanye mu bijanye n'amagara y'abantu hamwe no kurwanya ibiza nka COVID-19. President Ndayishimiye yarashikirije kandi bimaze kurangurwa na leta y'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu harimo isuku, inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, gufungura neza hamwe n'urucanco rwa malaria ruherutse kwemezwa. President Ndayishimiye akaba kandi yararonse akaryo ko kwakira ku kirimba na President John Dramani Mahama wa Ghana aho bagarutse kuvyo kugwa kugira ngo imigenderanire y'u Burundi na Ghana nayo igende neza nkuko amakuru adushikira bivuga. Mu Burundi kandi nka 330 nizo zitezwe gucandagwa ingwara ya suna yo mu kanwa no mu kinono. Vyashikirijwe ku munsi w'ejo heze kwigenekerezo ya 22 mu kakaro uyu mwaka n'umuyobozi mukuru ajejwe ingwara z'ibitungwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe ari mu bworozi muganga Desire Ntakirutimana. Ibi yabishikirije igihe ariko atanguza icese ku rwego rw'igihugu urucanco rwa suna y'inka ku mutumba Gitwenge komine Gisagara intara ya Bujumbura. Ntakirutimana yibukije aborozi ko ingwara ya suna y'inka yifasha inka zita ibiro zikagabanya umwimbu w'amata, igabanuka n'iteba gukura,
igabanuka n'iteba gukura ry'inyana zavutse no kwica bidasigaye inyuma kw'iyo ngwara. Uyu muyobozi rero agahamagarira bene gihugu kwitabira akamo ko gucandagisha ibitungwa vyabo kwirinda irandagata ry'iyo ngwara ya sunani y'inka. Twabutsa ko kuva ku igenekerezo ya 20 gushika ku igenekerezo ya 24 mu Kakaro uyu mwaka mu gihugu cyose inka zose havuyemwe inyana ziri munsi y'amezi 3 zose ziriko ziracandagwa umugera w'ingwara ya suna yo mu kanwa no mu kinono. Gorera amakuru aragezwe ko muri kano kanya ufyonda subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barakurikirana amakuru n'ibiganiro biba biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu cy'u Burundi. No Mpuza TV Imana iba hezagire.